zihari. Reka duhere ku rukino rw'umugwi wa Borussia Dortmund wari wakiriwe hariya muri Portugal umugwi wa Sporting Lisbon nawone wo muri Portugal ni Borussia Dortmund wo mu Budagi match ali hariya muri Portugal Sporting nayo yakubiswe ibitsindo 3-0 ariko ngaho naho twovuga yuko nawe Borussia Dortmund wari iduna pack no munsi nubwo tusigaye tubona umenga hari iwawe ntibimeze neza ariko nawe ntwaravyigenje neza no vance aho nta byinshi twobivuga ko bo nta byinshi tuja kubivuga ko ekipe iyigusanze iwanyu ikagutsinda ibitsindo 3 nibaza ko iba iguciye inkokora nivyo twabonye ko bishobora guhinduka mu nkino zigiye zitandukanye zaraye zibanye ku mugoroba warangiye ariko zo ivyabonetse ekipe ya zatsinze ubwa mbere na cyane cyane zari zakiye muhira urabona ko zabinogerereje hanze nizatsindiye hanze zaciye zibikonfirma muhira nimba nagutsindiye iwanyu nshobora no kugutsindira he muhira ikintu cya mbere gishobora kugora iyi ekipe ya Sporting nuko igiye ku kibuga bimwe mu bibuga bigoye gukinirako umuntu wese aje akahakura impunda mareme akahatsindira aba yakoze nico kibuga ca mbere mu Budagi bakubwira ko kigoye gukinira kuko ivyo Signa Iduna Park uzorabe n'igihe FC Barcelona ihakinira nta difference y'ibitsindo bibiri ndigera mbona ihaba nubwiza ikatsindira iyi ekipe ya Borussia Dortmund buriya yaheruka gutaka zuretse urukino bahuye na FC Barcelona ikabatsinda yaheruka gutakariza ku iki kibuga mu mwaka wahera bivuze ngo Sporting kuba itaparvenye gutsinda noneho bakayitsinda ibitsindo 3 ndabona ko mugiye nubundi itoja yiteguye bimwe bihagije nta jambo afise kabisa bashobora kujya nk'ibindi 3 ndabona kabisa uko vyogenda kose nivyo no football ntiwo kwemeza ariko ngaha amahigwe menshi afise Borussia Dortmund amahigwe menshi afise Borussia Dortmund ngira ngo turaza kuza tubereka tubarabira hariya muri 1xbet mbega ati umuzungu yahaye Borussia Dortmund amanota angahe ariko ngaho nivyumvikana yuko umugwi wa Borussia Dortmund ofise amahigwe ariko kandi naho wogenda muri kahise kabo kiki uraza gusanga ko uyu mugwi wa Sporting ntiwigeze woroherwa kuko mu nkino zitanu zose baheruka gukina muri Ligue des Champions hagati ya Sporting ndetse na Borussia Dortmund kuva 2016 uraja gusanga iyi ekipe ya Borussia Dortmund itsinda yaratsinze inkino zitanu zose ushize ko n'urukino baheruka guhura ku ndwi ihera hari kwigenekerezo rya 11 aho babatsindira ibitsindo 3 ku buso uraja gusanga Borussia Dortmund irabangamira cyane ekipe ya Sporting ariko kandi naho uja kuraba kahise ka hafi kiyi migwe uraja gusanga nubundi iyi ekipe ya Borussia Dortmund ifise ibiharuro byiza gusumba iyi ekipe ya Sporting Lisbon noneho iyi ekipe buriya kuva uyu mugabo Ruben Amorim yivuyemo yabaye ekipe itanguye gutakaza no vuga stability yari isanzwe ifise raba uburyo uyu mukinyi Victor Gyökeres hari n'uburyo usanga yicaritswe mu gihe twabona kuri Ruben Amorim aticara urukino umenga ntanubwo yakinye match ale ni nyuma yuko agenda Victor Gyökeres yaciye atangura kubura no vuga umwanya imatch batsinze ekipe ya Man City urazi ko ari yasezereyeko mugabo yita Ruben Amorim buriya kuvajya urabe ijya match yakurikiye bakina ntiyasubiye gukina yego yagwa iminota ya nyuma bivuye ku kuntu byatangura kuja mu itangazamakuru bivugwa ko uyu mukinyi ashobora kwerekeza mu gwa Manchester United bivuze ngo
abamenyereza b'uyu mugwi batanguye kumukura ko icizere ariko bibagira ko ari umwe mu bakinyi ashobora gutsinda ibitsindo. Rero je ndavuga nti ubwiza batagize Sporting muri match ya mbere sinibaza ko baza kubyerekana muri match ya kabiri. Nuko Novance ati ubwiza baterekanye muri match ya mbere biragoye ingene bashobora kubeka kuri match ya kabiri. Dortmund rero umuzungu yayihaye inota rimwe n'ibice amajana 832. Aha rero umuzungu yavuze ati uko biri kose amanota si make. Ariko Sporting yayiha amanota 4 n'ibice 4 ukunganya amanota 4 niyo yahaye iyi migwi. Nuko urabona yuko ari ibintu bitoroshe n'umuzungu yavuga ati Dortmund yasoma higo ariko ayiha amanota menshi 1.8 amanota menshi gose. Amanota menshi gose. Reka turabe rero kurundi rukino n'urukino ruza kuba ruhuza umugwande umugwi wa PSV Eindhoven n'umugwi wa Juventus. Aba bari bakinye Juventus iri muhira. Juventus itsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe cha PSV Eindhoven. Twabonye rero umugwi wa Juventus umaze iminsi uvyitwaramo neza mw'abantu, haba muri Champions League haba no muri Serie A muri championnat yabo, kuko ejo bundi muri Serie A bakiye no mugwande wa Inter do Mira. Umugwi uri mu kibanza ca kabiri biranko Inter do Mitsinda. Hari yaranda ariko rumonera humaganye baratsinda umugwi wa Inter do Mira. Juventus nayo uno munsi iraza kuba yakigwa n'umugwi wa PSV Eindhoven wahariya muri Portugal. Muri Portugal wa mbere wamaze kuba karifye ninde ni Feyenoord. Zo mu Butaliyano zamaze zimwe zibiri zirizingira ivya zirigira. Hasigaye Juventus na Inter do Mira. Sabo. Aha rero mbega ninde aza kubaha amahigwe yo kuvuga ati Abataliyano basi babiri bazi babone. Ahigwe si menshi gose. Si menshi gose kuko ngaha ndabona yuko atari ibintu vyoroshe. Si vyoroshe. Juventus rero ngaha uko ubibona wewe, PSV yaraje iravuga ati turasizemo kamwe basi kuko n'uyu Ivan Perisic ariya uyu munya Croatia naho nyene ariko rakura yarabashizemo igitsindo, ariko hariya Makeni ishuti nziza kabisa uyu munyamerika ashamo igitsindo. Hama Ismail Bangura hariya ashiramo ikindi ca kabiri biba ibitsindo bibiri kuri kimwe. Samuel Bangura nako murampunga niwe yasemo ica kabiri. Hama irukino ruhera ari bitsindo bibiri kuri kimwe cha PSV niza kwakira no munsi. Yusumu gworoshe kuko nabo bafite abakinyi beza barudoyo n'abakinyi beza. Ukabona uyu Ismail Saibari, Ivan Perisic nabwo namukubwiye n'abandi bahari, ubona yuko atari babi n'umugwi mwiza uri muhira. Kandi iyo uri muhira muri izi nkino urabona yuko hari igihe witwara neza kuko aba baritwara neza mu zindi nkino muri Champions League. Mbega ubiravye iyi PSV irashobora kuza igatangaza abantu. Birashoboka ariko kandi reka manze nifashishe historique ivuga iki. Buriya iyi migwi itanguye guhura novuga muri iyi campagne ya Ligue des Champions. PSV kwigenekerezo rya 17 ukwezi kw'icenda 2024 ibiharuro n'ubundi ntivyatwengeye PSV Eindhoven bari bakiri mu matsinda. Iyi ekipe yaraje n'ubundi ya Juventus, aba bakinyi ba Yildiz ba Nico Gonzalez bayimerera nabi mu kuyitsinda ibitsindo bitatu kuri kimwe. Kwigenekerezo rya 11 ukwezi kwa kabiri hari mu ndwi irangiye n'ubundi ekipe ya Juventus ku kibuga cyabo babatsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe. Nivyo urashobora kwibaza ati ngaho Juventus irafise amahirwe. Ubwa mbere bwo nukuca turaba mbega ivyo bitsindo vyose izi ekipe ya Juventus yabitsinze iri ku kibuga cyayo. Niturabona
yasohotse ku kibuga ca PSV uko bishobora kugenda. Aho turashobora kuvuga duti uko biri kose ekipe nka Juventus ifise amahirwe. Ariko kandi mbega PSV Eindhoven iriko yitwara gute muri championnat yabo uyu munsi? Genda urabe na match zitano baheruka gukina. Uraza gusanga ekipe yatsinze urukino rumwe inganya zine. Urumva si biharuro byitwa bitandukanye nuko Juventus yoyo yatakaje urukino rumwe izindi zine zose irazitsinda. Nukuvuga forme actuelle z'iyo migwi nako bamaze guhura gatwengera cyane Juventus, ariko kandi ukacuza ukaraba mbega kahise kibyaraye bibaye byagenze gute. Uraza gusanga naho nyene Juventus nimba ya parvenye gutsinda iratsinda 2-1 igiye ifise uwo mutari, ariko kandi igiye hehe? Igiye ku kibuga ca PSV Eindhoven itari bwakinireko. Mbega n'ibyahe bigwanisho iyi ekipe ya PSV ija kubifise Juventus idafise. Ugiye kuraba rero uraza gusanga no gutanga amanota basa nkaho babyegeranije kuko basanzwe batazi ukuntu Juventus yo kwitwara iri ku kibuga ca PSV Eindhoven. Mu gufatiye kuri kahise kakwereka ko ibiharuro byose bitwengera umugwi wa Juventus dotire bivanye kuri igenza muri no kibuga, bivanye n'ukuntu uriko witwara n'incuro bahuye. Uciriyemwo umuzungu yahaye PSV Eindhoven n'umuhira amanota 2 n'ibice 368. Hama Juventus yiha amanota 3 n'ibice ubusa kabiri urumva amanota 3 bisa nkaho vyegeranye. Unga amanota 3 n'ibice 42 urumva yuko aha biragoye. Biragoye, ariko kandi ikintu ca mbere cyo kiza gukonfirma ko Juventus nayo yobandanya kuko iyi ni knockout. Uraza gutsindwa utahe. Kandi wanashaka kuri match ziza kuba uyu munsi ni match zibiri ziza kuba zigoye. Wanashaka predictinga gusumba izindi kuko ya Dortmund ni ya Paris Saint-Germain tuza gushika ko mukanya uraza kubona bobo ko menga biroroshe cyane. Ariko uje kuraba Real Madrid urabe ni iyi match turiko turavuga uja gusanga hari ibiharuro menga biratwengeruye, ariko kandi igitsindo kimwe umuntu ku kilomonta birashoboka. Birakunda. Raba uburyo kuri Monaco twasiguye. Raba uburyo umukinyi yaza gatsinda ubusohotsa kinjira gatsinda. Ibyo bikwereka ko ekipe ishobora kuja mu bibazo iyo ari yo yose yibaza ngo yikarife. Buryo uze kuraba neza mu minota ya 75 n'umunani Monaco twabona ko yabaye karife mugabaza kuyigombora. Bivuze iki rero ni gitsindo kimwe kuri Juventus bogenda biyengenga kuko ntibarahurira ku kibuga cyabo barabu bwiza bashobora kuba bafise iyi ekipe ya PSV Eindhoven. Ariko kandi ni PSV Eindhoven ishobora kuza yigengesera kuko igashiramo igitsindo ca mbere biraza kuborohe. Hamwe Juventus yo batanguza igitsindo baja kuri panique isumba yuko bari gutangura ku kirongo. Ivyo kabisa ni gitsindo kimwe kiragoye, ariko kandi gifise cyo gisobanuye kuri ekipe iba yaratsinze niba yaratsinzwe. Kuri ekipe imwe iba yaratsinzwe birayitakariza ingufu, ekipe iba yarayitsinze biyiha izindi nguvu zo kubona ko bikunda. Iyi match iragoye gupredictinga kabisa kuko Juventus amahirwe ifise mu gihe yotsinda yoba ari nk'amahirwe Club Bridge yari ifise. Club Bridge yagiye kwakirwa na Atalanta izi ko iyi ekipe yabashizeho ibitsindo 2-1 noneho baca barabinogerereza. Bivuze ngo borabira kuri Club Bridge nimba ishaka kubandanya mu gice kindi igende yitange PSV itaravyura umugara kuko hajya umuntu iyo umusanzi wabo arazana inkoni byose zigusumbya kuko abari muhira hamari muhira induru gusa irashobora nawe kugukanga bivanye n'ukuntu wewe usanga muhiri wawe badashobora kugira kwitanga nkuko kuko buriya twarabonye ko uruhara rw'abafana ku bibuga
canke ku ma equipe buratandukana gose turaba nka Signal Iduna Stuttgart bakubwira ko ni kibuga inzu ziri ku metero 300 ntizishobora gusinzira match idaheze bivanye n'induri bihari bivuze ngo iyo stade urumva ko ibiriko ivibra ku buryo n'impome wumva zose ko zaki rero kuri PSV bibasaba kwinjira mu rukino gusumbya Juventus mu gihe yo batanga twobona baba nk'ivyashikiye equipe ya Atalanta ariko kandi Juventus nibaza ko itegerezwa guprova vyiza malgré y'ububi baraye bagize bagenzi ba kuko equipe zibiri zo mu Butaliyano zamaze kuba zisezera bivuze ngo bategerezwa guhagararira kandi n'umupira w'Ubutaliyano inyuma yo kuvuga muri zandi ko Atalanta yagiye Mirasi yagiye reka natwe duhagarariye nibo turafite Inter de Milan irindiriye hariya reka natwe duhagararire champion y'iwacu igano ry'iwacu ya Serie A ubundi bwo bimwe twari twavuze tuza guca dusanga byari byo bashobora kuba baprofise ububi bw'abandi bari bafise bibe bitanguye gusubira inyuma bivuze ngo bategerezwa guprova ubwo bwiza bwihigana nkuko twabivuze ko menga hariho akantu kakanivo kaduze kuri bo rero ibyo babiprova bafatiye kuri novuga bagenzi babo yaba AC Milan ndetse na Atalanta zamaze kuba zisezereko nuko ariko bimeze ni PSV Eindhoven za kwakira umugwi wa Juventus mu rukino rw'ibanze bari batsindanye 2-1 bibiri by'umugwi wa Juventus wari uri muhira kuri kimwe ca PSV Eindhoven urundi rukino ninde ni Paris Saint-Germain Parc des Princes uza kwakira umugwi wa Stade Brestois ubwo nta byinshi twivugaho kuko twarabonye urukino rw'ibanze ngene byari bimeze nivyo Stade Brestois no mu gukina malgré yuko iyi mu bisanzwe tuba turaba Ligue 1 ibitsinda bitatu kubusa nabone ijambo si byinshi jewe n'abatigi baze kumbwira kuri Paris Saint-Germain oyi utigira ibiha ibitsinda iratsinda bitatu Paris Saint-Germain yego habirasha kuko iyi gituma shaka ugende no muri kahise ka ifise gose iyi muri championnat yiwabo bakurikirana mbena ni Marseille ni Monaco cundabira gatoyi aho bakurikirana hagati ya Marseille na Monaco Stade Brestois yamvuga Paris Saint-Germain yambere isumvye ya kabiri amanota 10 vyumvikana yuko iyi nta pressure ifise ashobora kuvuga Luis Enrique ati jewe nabatsinze bitatu hari abakinyi kumbure ushobora kubika kugira ngo ejo canke hirya yejo nzobakenera kumbura muri champion ariko champion naho arifitiye ikizere kabisa champion nta bwoba afise kuko avuga ati muri champion ameze neza Dipo de Car kuri ashobora kuba ari Marseille ni Marseille nimba ntibeshe ni Marseille vyumvikana yuko avuga ati uko biri kose je uko mbona muri Ligue 1 muri Ligue 1 nivyo arafise urukino rukomeye muri no weekend arafise urukino rukomeye asumbye amanota 10 Marseille ni Marseille abafise amanota 56 mu game 56 mu game Marseille ifise amanota 46 uravyumva Paris Saint-Germain rero ku munsi w'Imana bafise urukino na Lyon sivyo iyo no mu gukomeye ariko utari muri vya bibanza biteranye ubwoba urakomeye kuri iryo zina ryabo n'amateka yabo ariko si vya bindi wovuga ngo yotera ubwoba Paris Saint-Germain nibihe vyizirimwo kuko hari yaburya ninde yavuze ati Paris Saint-Germain kuva abanyakatar bafata umugwi wa Paris Saint-Germain n'ubwa mbere n'abastare baciye muri Paris Saint-Germain bose nivyo bagerageje kubaka sivyo nivyo bagerageje kubaka kuko Lyon iri mu kibanza ca kangahe ca gatandatu ati nivyo bagerageje kubaka n'ubwa mbere Paris Saint-Germain bagize umugwi mwiza nk'uyu uravyumva kuko bobo match zose bakinye 22 nta match baratsinda niwo mugwi mwiza
kuva Paris Saint-Germain yafatwa n'abanyakatari rero vyumvikana aha nta pressure nimwe ariko Luis Enrique ashobora kuvuga ati ndahaye amahirwe bakiba tarakina uyu Vika Kvaratskhelia ntarakina match nyinshi waronka umwanya munini ashobora kumukinisha arafise abakinyi bababaye uyu warenza yemera umenga yababaye hakinisha n'abandi kuko avuga ati crée iyo écart kuri muri Ligue 1 ku buryo izi huitième de finale zizoshika cyo ntekanye nimba huitième de finale zizoshika ndi kuri écart de 14 points muri Ligue 1 nzobansa nahejeje cyane concentra kuri Champions League rero vyumvikana iyi ni match mbona ata kintu kirekire kiba kirimo ni Paris Saint-Germain kuri ifise amahigwe menshi ariko ntaho kuvuga ngo no munsi ngo botsinda ibi nimba turiko turabivuga kuri Paris Saint-Germain ni biba biri mu statistique yagiye araba kuko iyi equipe iheruka gutsindwa igenekerezo rya 12 ukwezi kwa gatanu 2024 ico gihe yatsinzwe na Toulouse ibitsindo 3-1 hari kuri journée ya 33 vyumvikana ko championnat yari kisa nk'iyihera hari mu mwaka uheze saison 2023-2024 Paris Saint-Germain ndiko mvuga Paris Saint-Germain iheruka gutsindwa muri Ligue 1 itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu 2024 itsinzwe na Toulouse vyumvikana kuva ico gihe muri Ligue 1 ntirasubira gutsindwa Ligue des Champions kuko za Arsenal zaraje zirayihagarika n'iyindi migwi ariko muri Ligue 1 urumva ko bafise ibiharuro bigizene biteye ubwoba bakaca bahura na equipe genda urabe muri kahise ka match zine baheruka guhura uraza gusanga naho equipe ya Paris Saint-Germain yatsinze munsi y'ibitsindo bitatu match zine shakurabe na muri match za qualification za Ligue des Champions hari aho babatsinze 5-2 ejo bundi babatsinze 3-0 imbere yaho bari babatsinze n'ubundi 3-0 n'urundi rukino rukwiza kandi babatsinze 3-1 bivuze ngo iyi equipe ya Paris Saint-Germain igiye bahuye na ni equipe ya Stade Brestois bayitsinda vyoroshe byaba vyoroshe kabisa biba vyoroshe cyane nagerageje kuraba ndashitsa no mu 2010 nta iyi equipe iraza ngo yempoze equipe ya Paris Saint-Germain biragoye rero narijya babasanze ku kibuga cyabo ni na equipe isanzwe idafise ikibuga ngo irinda gutiza boriya Stade Brestois nta kibuga bafise rero match yare bakiniye ku gihugu cha Stade Brestois babatsindiraho 3 biragoye Parc des Princes ici c'est Paris batanguye no kuyiririmba ntibeza ngo vyoro sinibaza ko ashobora kwarasha akicarika abakinyi igituma twarabonye ko ni Stade Brestois ishobora kuza ikagora imiko nimba equipe yaragize twarabonye nubwo yagoye Real Madrid cyangwa bakina bigahera none batsinzwe ariko ukabona yuko barakina ko gatsinda ibijanye no gukina urabona ko bakina biragoye rero sinibaza ko Luis Enrique burya nawe yavuye habi kuko wibuke ko kuri journée y'indwi ntibari bwikarifi bivuze ngo mu gihe yo bashaka kuja ngo agaye equipe twarabonye ko iyi Ligue des Champions ushobora kuza ugasuzugura novuga uwo mugiye guhura ugasanga yakwiteguriye kugusuma ni bimwe twavuga kuri asemi twese jo twayiha amahirwe ko menga irashobora gutsinda ni bimwe rero bihinduka muri football kuko asemira uravye naho yashitse mu mwaka uheze umuntu kuvuga ko n'imiburiburi itorenga ingana muri 8e de finale woba wibesha yego ugashira kizi za Atalanta equipe champione ku ruhande rwa Europa League kutayiha amahirwe biba bigoye cyane uko biri kose Paris Saint-Germain amahirwe yafise barayafise ariko ntibaze kugaya ngo bakinishe ngo twasinde bitatu turi muhira Parc des Princes ushobora kuzana wavuga ati
twihagarare ko dusohoke neza muri no higanwa benshi abafaransa bari batugaye bavuga ngo ntacyo tugiye gukora ariko twarashoboye guhagarika imigwi itari mike uzi ikibazo gikunda kuhaba uzi utinye bene utu ekipe nk'ubu kagize amahirwe chance kagashirayo nk'ibitsindo bibiri woraba ko woraba panike yoba kuri Paris Saint-Germain panike yoba kabisa bivuzika ahubwo je mbona ko kuri Luis Enrique yofuma avuga ati reka nkinishe ndabe ko bakinyi banje bompa intsinzi gushika nko ku minota ya 60-70 nimba bamaze gushirayo ibitsindo bibiri biba bigoye kuri Brest kugombora ibitsindo bitanu vyoba hano vuga umwidegemvye wo kuvuga ati Ousmane Dembele yakinye reka nk'umwanya wundi mukinyi Goncalo Ramos si yari reka ninjize wundi mukinyi Desire Doué aronka kanya rero je nibaza ku ruhande rw'iyi ekipe ya Paris Saint-Germain bo kwireserva na cyane buri igikombe cyoco namahigwe canke no vuga ni nk'ibyo babishitse nk'umukoshi kuri bo ndavyituko kuba Paris Saint-Germain kugeza kuri uyu mwanya utoye amahigwe nk'ibice nka 80 byo gutwara igikombe kuko ekipe isumbye amanota 10 ukaraba iyo seri y'amamace bakurikije kuva champion itangura bataratsindwa nibaza ko ingubu nyinshi ahubwo bodishira kuri Ligue des Champions gusumbya Ligue McDonald's nuko ni iyo match Paris Saint-Germain biza kwakira umugwi wa Stade Brestois hariya Parc des Princes rero turindira turabiza kuba ariko amahigwe menshi afise umugwi wa Paris Saint-Germain urukino rero gwitezwe n'abantu benshi n'urukino rwa Real Madrid n'umugwi wa Manchester City hariya Estadio Bernabeu urukino rw'ibanze mwarayibonye benshi rwaheze ari bitsindo bitatu vya Real Madrid kuri bibiri vya Man City urukino rwabereye ET Stadium benshi baranavuga ati Real Madrid kabisa koza amateka muri ya minota yabo ya nyuma bashami igitsindo Bellingham ashaka igitoro cya gatatu Manchester City iravuga ati ivyo twateguye byose biguye mu mazi uno munsi rero havuzwe amajambo menshi gose aravuga ati Real Madrid ifise amahigwe menshi yo gutsinda Manchester City kuko Real Madrid zobiri kubiga cyabo ariko twibukanye Novance zurandabira muri kino gihe muri no championa ingene Real Madrid imaze kwitwara ku kibuga cyabo Bernabeu muri champion no muri Champions League ariko tugaruke kuri Manchester City turazi ko ari umugwi uri mu bihe bitari vyiza Pep Guardiola aravyemerera aza harya avuga ati uko ndabona yuko amahigwe mfise ari kurusha ati mfise igice kimwe kwijana cyo kuronka qualification ariko ku munsi waje bamubaje avuga ati nimba nabe ko ufise igice kimwe nuko ndababesha abandi ati none ndari ari kubagije so wavyivugi rero ivyo Ancelotti no bati nimba abona ko afise igice kimwe twaba ufise ibice 99 turagerageza guprofita muri ivyo bice yaduhaye turondere qualification twebwe cyo dushaka ni qualification kuko si match yoroshe ni rimwe gusa gatsinda kimwe tugaca kuri pressure kuko tubatunganya ubu nta vyabindi ngo nagutsindiye byinshi wanyu bigikora ngo bi à l'extérieur ntibigikore vyonye bateranye ibitsindo mufise bakaraba ufise vyinshi uno munsi rero kubgawe Novance uri kuraraba Real Madrid na Manchester City turavye ingene match resazabaye kuri izo ekipe zibiri Real Madrid kina Osasuna ku munsi wa gatandatu banganje ku kindi itakaje amanota abiri muri championnat itakaje n'ikibanza ca mbere muri championnat La Liga Manchester City ragira avuze ati twebwe turakeneye Big Four naye igikombe kiragoye dukina na Newcastle ekipe ikomeye baraje Newcastle barayikubise ibitsindo bine kubusa yahinduye presque nka ekipe yose ashiramo abakiri bato abakuzi yari Stones yari uyu Gundogan hamwe na Ederson ubona uvuga bari bakuze muri abo abana ubona Vardiol n'umwana hariya Kusanov umwana hariya Arikore wisi hariya hagati mu kibuga
yari afise uyu mwana yari afise Nico Gonzalez ari kumwe n'umusaza uyu Gundogan ndakubwiye yari afise imbere gatoye Marmoush afise Foden afise Savinho na Haaland urumva ko ngaho ari mwendaje ari mu ma 23 ans gutyo ariko hagiyemo barya bafise imyaka 30 ningahe tugire ko ari 24 gutyo byumvikana yuko ngaha uyu mugwi wamuhaye umusaruro mwiza ku mugwi ukomeye bitsindo bine ku busa bitatu vya Omar Marmoush gushika n'ubu mu Budagi akiri wa kabiri yaravuyeyo kuko Harry Kane afise ibitsindo 21 hama uyu Omar Marmoush baberekanye kuri ekra ya Buja TV afise ibitsindo 15 gushika n'ubu araca wa kabiri vyumvikana yuko aratanga kubiprova no muri Premier League wewe ubiravye amahigwe uravye ingene City itweretse mu ukaraba Real Madrid ivyo itweretse wewe ubona gute iyi match kuko amahigwe menshi uno munsi ahabwa Real Madrid ko yatsinze à l'extérieur ariko ngaha City ntiyo ntishora kuranversa la situation uravye aba bana ibintu bakoze muri championnat ya Premier League bo ivyo ubwa mbere bwo reka ndabivuge ko ni equipe n'ubundi ntaja kuvuga ko ziri mu bihe vyiza bivanye n'umusaruro bafise reka mere kuri equipe ya Real Madrid ku nkino zitanu baheruka gukina inkino zitanu baheruka gukina uja gusanga iyi equipe ya Real Madrid yaratsinzwe rumwe inganya zibiri aho yaranganije na Atletico Madrid ariko ejo bundi banganije na equipe yande ya Osasuna aho ni Bernabeu ariko kandi equipe ya Espanyol baratsindiweho nande ntibatsinzwe FC Barcelona batsindiye mbo equipe zo zabatsindiyeho ku kibuga cyabo byarakurikiranye hari muri 2024 ariko ni yisezo nyene Asemira yarabatsindiyeho bitatu kuri kimwe Real Madrid itsindwa na Barcelona 4 kubusa hari kwigenekerezo ya 22 ukwezi kw'icumi ariko hadaciye n'indwi kwigenekerezo ya gatano z'ukw'icumi na rimwe iyi equipe ya Asemira ibatsindiraho bitatu bivuze ngo nico gihe ubwa mbere bwo equipe ya Real Madrid iheruka gutakaza ku kibuga cyabo bivuze iki ariko ugiye ukaraba umusaruro bafise ubu wavu n'umusaruro utabagarantisa ko bashobora gutsinda kuko ubwo bubi babusangiye na City kuko City nayo yaratakaje match zigera kuri zibiri ariko zitatu barazitsinda mu gihe kuri Real batsinze zibiri barazinganya rumwe bararutsinda bivuze ngo ugerageje kuraba uburemere bw'amanota batakaje ntibitandukanye na gato rero ikintu cyonyene gishobora kubahiye nuko kuntu bashoboye kugenda ku kibuga Etihad Stadium bakahatsindira ariko kandi bakaba bafise numwe mu bakinyi bigaragara ko yiyempoza ndavuga Rodrigo ibiharuro bivuga ko muri match zine baheruka gukina afise ibitsindo bitatu na assist urumva ameze neza bivuze ngo ameze neza iyo ageze imbere ya Manchester City n'ubundi akora ibidasanzwe n'ikigaragara raba ejo bundi buriya nuko abantu batabibona cyane raba uburyo yakinishije bagenzi be ibitsindo birabone nibyo ntibwabonetse mugaraba nuwo basubirije yaciye abamwiza uruhara yagize kugira ngo baronke iyo ntsinzi je rero muri rusangi mbona ko igishobora kubagora ku ruhande rwa City nuko kuntu baza kuba batari muhira ariko kandi kuri City naco igishobora kubahira nukubona urukino n'ubundi baza bakavuga ati uko biri kose muvuye gutsindwa
na ekipe ya Real Madrid none ibagomboye ku minota wa nyuma wa 92 ibashiramo igitsindo c'intsinzi tubona ko kuri Newcastle nayo ija kubakorera ibi noneho abakinya atari yizeye ko bamuha intsinzi Pepe Guardiola bakora byiza Kusanov kuva amukinishije yashitse avyitwaramo nabi mugacara mwicarika mugaramuzanye acakora byiza raba save yagize raba uburyo Omar Marmoush ntiyari bwabone igitsinda mugarabo kwitanga yagira mu kibuga ibitsindo bitatu mu minota 24 nukuvuga ngo akweretse ko uyo mukinyi afise ibimenyetso byo kuba mwiza ukaca urukino rwa mbere yari yamwizeye iminota igera ku 15 bivuze ngo iyo ni yindi ntege Pepe Guardiola ashobora ko yatewe nabo bakinyi biwe bashasha byaba uburyo yaje agatakagiza Nico Gonzalez mukinyi yaciye muri FC Barcelona nibyo yamwise Mini Rodri mugabo ni gute amwise Mini Rodri mu gihe atavyise basi Kovacic bivuze ngo uyo muntu aramubonamwo iyo karite yo kuzibira buriya nuko tutabibona ububi bw'abakinyi turiko tubona ba Man City ntanguye no kwibaza ko bufatiye kwibura rya Rodri kuko Rodri kuva agiye biragaragara ko ibiharuro byasubiye hasi ariko kandi wibuke Kiki umwanya munini ndi kumuranga twaje turaba ibiharuro bya Rodri dusanga ko ari mu kibuga nawe atanga ekipe yiwe itanga ibice nka 70 byo gutsinda match mu gihe hatariyo ibice 40 nibyo byose gusubira inyuma bivuze ngo ikintu Pepe Guardiola yosabwa muri rukino nukwizera bamuhaye iyo ntsinzi mu gihe ataravyiteze kuko biragoye guhura na ekipe nka Real Madrid ifise ico gikombe kuko ubwiza bwa Real Madrid bubonekera ngaha nyene mwizi nkino mu gihe umuntu yazitegaha twazitega City ariko City nubundi ntiyorohewe bivuze ngo ni byiza kwizera abo baguhaye uwo musaruro ukabaha ico cizere bavaye kuri Newcastle Newcastle mu mwaka weze ntiyari muri Ligue des Champions kuja mu mwaka wahera kuyitsinda ibitsindo bine si ikintu kiba coroshe muri match yare ntibanganije igitsindo kimwe ku kindi yaba uburyo Newcastle yahagamye Liverpool banganya ibitsindo bitatu ku bindi bivuze ngo ni equipe ishobora kugora uwari we wese kabisa kuno munsi baramutwara cindwi nyuma yo gutsinda urumva ko batari kure cyane ntibari kure bivuze ngo kuri City nico kintu cyo kwizera abakinyi ariko kandi twabonye ko igitsindo kimwe kivuze iki kuri equipe imwe kivuze ikindi kimwe ku yindi equipe bivana na resulta itwengerande amahirwe turashobora kubona ko menga twengera cyane Real Madrid mugabo mugiye yoshigwa y'igitsindo kumwe nyene twabivuga yogira pressure ibintu bishobora guhinduka nibishoboka mu mupira w'amaguru canke nibishoboka ariko kandi Real Madrid iza kuba yakiye muhira uraja gusanga no muri kahise kabo uraja gusanga naho ufatira ku nkino zitanu nivyo Real Madrid ifise intsinzi zibiri mu gihe City ifise intsinzi imwe ariko banganije kabiri basa nkaho begeranye Novansi tugaruke tugenda kuri liste ishobora gutangwa hari impinduka zimwe zagiye ziraba bivanye n'abakinyi badahari murazi yuko hari abakinyi bagiye baragira imvune babajije Pep Guardiola baramubaza ati mbega ko twabonye wizera abana bakiri batoyi bizogera gutyo nyera babwira ati abakinyi mfise binyuma nubwo basa n'abakuze n'abakinyi bamaze gukinana iminota 90 match nyinshi biragoye ko abakinyi ushobora kubatandukanya ngo wizeye babandi baguhaye vyiza muri match imwe vyumvikana yavuga ati ntegerezwa kugirira confiance bande babandi mfise rero biravugwa yuko ashobora gutanguza muri defense centrale John Stones na Ruben Diaz uko yari yabikoze hamwe na Josco Vardiol ku ruhande rw'ibamfu aca shira Rikore Wis nta wundi ahari urazi ko yigiriye uyu Kyle Walker Rikore Wis
nta bundi buhinga ni wamushizeho imbere yaho rero urazi yuko yari yatanguje hariya Kovacic biboneka yuko ngo ashobora kwizera akana kaniko Gonzalez kakaba gafashanya kuri numero 8 nande na Ike Gundogan imbere gato Kevin De Bruyne imbere yabo hama uitwa Savinho ntaza gutama sinavyo ntaza gutangura ashobora ko iyi ni liste probable ishobora gutangura Omar Marmush katakura rw'ibamfu Phil Foden ku ruhande rw'iburyo hama Erling Haaland ku ruhande na gugubusatiriza kuri yo liste kubwawe hari ikintu wohindura muri yo ubona yuko ati ngaha ndabona vyari kugenda gutyo kubwawe kuko umukoca ni wa decide subiramo mwigore ni wa unye Ederson Morales defense central John Stones ari kumwe na Ruben Diaz kurane kubibamfu Josco Vardy uko bisanzwe hari ariko Lewis kuko nta wunda hari umushikinisha haryanye uroka yaragiye yagize ikibazo urumva aramwumvune muri umusantinere hari Nico Gonzalez muri myaka 23 yajava muri FC Barcelona ati avuye mu mugwande hariya ubona yuko muri 8 yaravuye muri Porto muri FC Porto bamutijije bari bamugurishije numero 8 Ike Gundogan numero 10 Kevin De Bruyne numero 11 Omar Marmush numero 7 Phil Foden numero 9 Haaland kubwawe ngaha uravye bamwe bakina ku munsi ari ku munsi w'Imana bujya cyangwa ku munsi wa gatandatu ari ku munsi wa gatandatu aha uwe akuyemwo Kusanov ku ruhande rwa Ruben Diaz hamwe nande na Savinho ku ruhande rwa Kevin De Bruyne kuko uyu Marmusha yakireke ku ruhande rwa Kevin De Bruyne hama Savinho aja ku ruhande rw'ibubamfu kubwibi wewe ubibona ari sawa canke Mbo nibaza ko uravye uburyo abakinyi ba Real Madrid banyaruka waturaga kuri Real Madrid nayo mu mwanya hanyuma ukaraba uburyo Rico Lewis nivyo numukinyi byaramugoye vyagoye match yambe bose je mbona ko yari gufuma yizera umugabo bita John Stones agakina harya agahengeke akamaha muhengeke uzigituma iyi equipe ya Real Madrid ninko yoshobora kureka defense centrale kachikinande defense centrale Kusanov na Ruben Diaz hama Johnston na Stones yokina hajya ko erega muri system ya Pep Guardiola buriya mu nimero 3 canke 2 bivanye n'ivyo agomba gukina kesha kinira hagati iyo karita umuntu ayifise nawe John Stones nawe arayifise ariko woreka Vinicius hariya nguri kuraza kwinjira hagati harya ukina harya ntatambuka ari mediane nibiki uze kura oya jembuze ko uyu John Stones yobishobora bijanye no kuzi nanyaruka gusumbya ariko Lewis nivyo jaramara gicinjira urumva naracari muto n'umwana akiri muto ku myaka ingahe burya imyaka 20 sivyo arinjiye muri match ishushe match iramunanira uno munsi ntawe ubizi yuko ashobora kwisubira n'ubundi bira kandi n'umwana akiri muto ashobora kubanyaruka no gufata risk mu bisanzwe ariko warabonye ingene Bellingham yavuye asiga Stones uya mupira nyeri rya kigori rya gatatu Stones biraha ko muhagarika amuciye kavuye hari inyuma uya rero ha Vinicius atumuka nkuru reka nta kintu nta guhindura ngaha aho mbona gusa ngaha ikintu gihari ni probable lineup ni probable lineup si ishobora guhinduka muga kenshi iyo liste nihinduka cyane kenshi nihinduka kenshi nihinduka hari bihinduka nk'abakinyi babiri canke batatu iyo babaye benshi ni bane ubundi bwo ni liste nziza bivana n'ukuntu aja kuyikina yiyengenga kurundi ruhande rwa Real Madrid nta cyahindutse nubwo bamwe bavuga ngo umukinyi Antonio Rudiger ko yagarutse ndetse na David Alaba kwashobora kumutanguza akina na Raul Asensio ariko muri probable lineup biboneka yuko Chouameni akinana na Raul Asensio ariko byavuzwe yuko binyamakuru bitandukanye yuko Rudiger akinana na Asensio ama Chouameni ngwaje hagati mu kibuga ivyo ntiturabimenya iyi ni liste
probable ishobora gutangwa mu kibuga. Defense centrale Chouameni na Raul Asensio, ku ruhande rw'iburyo Valverde, ku ruhande rw'ibubamfu Ferland. Hagati mu kibuga Dani Ceballos kumwe na Eduardo Camavinga, imbere yabo Jude Bellingham, ku ruhande rw'iburyo imbere Rodrigo, ku ruhande rw'ibubamfu Vinicius Junior, ku busatirizi Kylian Mbappe. Aho ndabona yuko atakibazo igishobora guhinduka ngaha. Igishobora guhinduka ngaha mbona ntawe bizi ashobora guhinduka kuri Chouameni. Rudiger kamutawe ko biko ravugwa ntawe bizi ko avuye mu mvuna ariko agakina na Raul Asensio hama Chouameni agashobora gutangura hagati mu kibuga imbere yande ya Camavinga. Hariya kwa Ferland kenshi nta kuza kubakora ko kuhashira ngo Eric ujya mu sore Fran Garcia. Izo nizo changement zishobora kuba sino ntiwombwira nta taka ashobora gukora ko nta Rodrigo akora ko nta Jude Bellingham akora ko nta Vinicius Junior akora ko nta Kylian Mbappe akora ko urumva nta Raul Asensio mbona ngaha ashobora gukora uko biri kose. Bivanye n'urukino rwa mbere ukuntu rwagenze kubwanje on ne change pas l'équipe qui gagne. Kuko sinzi ko wabonye uburyo Fede Valverde yagoye cyane yabamiriye ndetse n'ubusatirizi. Yatoye ishoti zitatu ubona ko avuye inyuma. Ni menshi cyane gose. Kandi yavuze ngo raba uburyo Fran Garcia kuko ubwiza buri yabw'abakinyi basiti twari tubwiteze imbere gusumba ko twobwitega inyuma. Hari hafise amakenga menshi. Hari hafise amakenga. Noneho ubwo bwiza tuca turabubura. Nivyo Marmoshe yaje arerekana ibitsindo bitatu kuko umukinyi atsinze ibitsindo bitatu so umukinyi wari we wese nubwo yoba yahukije 10 bivuze ngo 10 utegerezwa kuvyibagira kuko so umukinyi wari we wese ategerezwa gutsinda ibitsindo bitatu kandi imbere ya Newcastle equipe ikomeye. Rero je kubwanje mbona ko yo kwizera bari bahari. Ushobora kwizera abakinyi ngo bafise experience nka Rudiga canke Araba bavuye mu mvune hariho gukina bigengesera ntibasubire mu mvune. Ntafate riske kuko ashobora kubura kinini. Niyizere abo yari yizeye Stadiri Chouameni na Raul Asensio. Abizere. Hanyuma no ku mpande yizere bajya nyene yari yizeye. Yizere umugabo bita Fede Valverde. Urya wakina hanya nta uko nibaza naracari mu mvune uyu Vasquez. Kuko sinibaza ko umugabo nka Ancelotti aja kuzibira ku gitsindo kimwe. Sindavyibaza nta erere yokora ariko. Nta erere yokora ariko kandi sinibaza ko yoza kuzibira City mu minota ya mbere. Yaraza kwataka. Nico gituma mvuga nti nashiremo Fran Garcia arafise ako kantu ko gusatira. Ariko defensivement hari for. Defensivement hari for nikimenya amenya. Ku ruhande ushobora kugira Phil Foden canke Salah. Warabonye ko mu minota ya nyuma yamukuye agashira yo Mendy. Maze kubona ati bibiri na bironse basifume ntaha vise ivyo bibiri kubindi. Mugabo haboneka nico ca gatatu. Bivuze ngo yotangura agasatira hanyuma akazibira abona ko afise ico yamaze kuronka. Kuko mu gihe utoshiramwe Apollo ya Fran Garcia ntituzi ukuntu umugabo bita Marmoshe ashobora kugora Fede Valverde. Ntituzi ukuntu Aranda ashobora kuzoba yavyuye canke Kevin De Bruyne canke uwundi mukinyi wari wewe. Bivuze ngo shiramo bwa mbere urafise nawe abo bakinyi beza b'imbere baguha ibitsindo hakirikare wisekirize hakirikare. Mu gihe woza ukazibira bakaronka igitsindo biza kukugora uburyo winjira mu rukino mu gihe bagutanze kwinjira. Kuko ni match zigoye kuko bose naho woza kuraba bose bafise ikibazo ku ruhande rw'inyuma. Rero no kuvuga uba mwiza hagati akempoza uwundi niwe aca ashobora kuronka intsinzi. Buriya nubwo tutabiraba ubwiza bwa City bwarabuze hagati. Bwarabuze hagati hacaboneka ubwiza rero raba nabaje gutsinda. Bellingham ntiyatsinze yaravuye he hagati. Bivuze ngo production idasanzwe ku bakinyi
ba Real Madrid yabonekanye hagati gusumbya kubonekana imbere nibyo Vinicius yaratanze pass decisive aranatsinda ariko raba numukinye tuvuga ko ahoza ariko akazi kanini uraza gusanga ko kakozwe n'abakinyi bo hagati raburyo Sebayos yari ameze neza raburyo Jude Bellingham yari ameze neza rero muri rusange nibaza ko bofatiraho ariko kandi kiriya gihe twibuke ko n'umugabo bita Brahim Diaz afise izo karite zo gusa nk'ukinira hagati muga yinjira yego uyo no kesha kunze kugombora rero je muri rusange mvuga nti kuri Real Madrid nta kosa bokora bizere kuko guhura na City si equipe bayoroshe ni equipe nawe ishobora kukwigaranzura umwanya n'umwanya bivanye n'ububi yo bifise itabyitaye nuko rero bimeze ni Real Madrid iza kuba yakira umugwa Man City ni match yitezwe n'abantu benshi kuko ni match irimo ibiharo byinshi nubwo amahigwe make ariko menshi kuri bamwe atwengera umugwi wa Real Madrid nkuko umenyereza wabo bavuga ati Real Madrid amahigwe menshi ariko atari Man City ati dufise amahigwe y'igice kimwe kwijana ivyo ntaho bishira ku mutima gose kuko hari gusanga ibintu bihindutse twaraye tubibonye mu nkino zaraye zibaye tubona tuti uyafise amahigwe ariko tukabona bibunaniye abaye qualifié kukanyuma mwarebonye kuri za Bayern Munchen mwarebonye kuri za Atalanta za Mirase rero vyumvikana yuko si ikintu coroshe ni match za kuba iryoshe cyane gose hari ya Novance turabire izo nkino aho ziza kuba zica kugira ngo biborohere ingene bo iyo nimba ntibeshiza guca kuri Canal +2 ya Real Madrid na City iza kuri kuca kuri Canal Sport 2 ni chaîne ya 12 iyo ufise yabuke ibihumbi 40 urayiraba rero vyumvikana yuko abari ibintu bimeze neza ariko kubandi match zisigaye Borussia Dortmund iza gukina igihe cy'isaha 1:5 bakina na Sporting Lisbon iza kuboneka kuri chaîne y'ijana 16 kuri za chaîne zande za English package bagira zo muri Super Sport wewe nimba ufise bouquet y'ibihumbi 40 ukongera ko ibihumbi 20 izi match uraza kuziraba ishene y'ijana 16 kuri Borussia Dortmund nande na Sporting Portugal igihe cy'isaha 1:45 hama igihe cy'isaha 4 haza kuba match 3 imwe yiteje cyane gose ni Real Madrid za kukina nande na Manchester City kuri Canal Sport 2 ni chaîne ya 12 isaha 4 izi naho Paris Saint-Germain nayo ubona yuko abafaransa babonye iryoshe Paris Saint-Germain na Stade Brestois n'abafaransa bose ariko abatwaye hariya kuri inde kuri Super Sport hariya kuri inde kuri 13 canke 77 chaîne y'ijana na 17 hama PSV Eindhoven na Juventus amasasa nyene iza kuba kuri chaîne y'ijana na 19 nuko bimeze ku nkino zihari uno munsi bantu mu pariya umwanya rero no wiwanyu